Inyuruzwa ry'umunyagihugu Simon Ntakirutimana ni ikimenyetso c'uko umugambi wo kunyuruza abantu ari umugambi ubandanya kandi umaze igihe. Vyumvikana rero yuko uravye ingene yanyurujwe, aho yanyururijwe, uyu mugambi wamaze gufata intumbero yuko batakinyuruza umuntu mu kinyegero. Umuntu yanyururijwe ku kibuga c'indege aho yari avuye mu gihugu ca Dubai, yari amazeyo imyaka 3, agafatwa yari kumwe n'abagenzi we bari bavanye Dubai nyene babiri, ariko we agafatwa wenyene. Aho rero kuva kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 atarasubira kumenyekana irengero ryiwe, abiwe batarasubira kumukubita ijisho. Iki rero ni ikimenyetso kibi cane cerekana yuko abantu babandanya banyuruzwa kandi atari ingendo igiye guhagarara ejo. Amategeko aratomora neza yuko iyo umuntu afashwe ku mvo z'amatohoza canke akekwa ko icaha, aheza agakingirwa mu burenganzira bwiwe. Amategeko rero avuga neza yuko umuntu afashwe abanza kumenyeshwa ico afatiwe, ico yagirizwa, ni ukuvuga motif de la reception. Hama ikindi abwirizwa kubona umwanya kugira amenyeshe umuryango wiwe yuko afashwe, canke ubwo rwego rumufasha rukamenyesha umuryango w'uyo afashwe, bakamubwira abamufasha baribo, ico yagirizwa, n'aho apfungiwe canke aho ajanywe. Ikindi gikomeye cane amategeko atomora ni kugira uyo muntu afashwe agumane bwa burenganzira nk'umuntu, kugira ngo ntahava asinzikarizwa ubuzima, bimwe bita torture, canke ubundi buryo bwose bwo kumugirira nabi. Mbere na cane cane amategeko aravuga yuko umuntu agumana bwa burenganzira bwo gusuhuzwa n'abiwe, droit de visite. Ikindi kidasanzwe amategeko ategekanya nuko umuntu abwirizwa kubahirizwa n'amategeko mwifatwa, eka mbere n'ifungwa ryiwe, kugira ngo acirirwe urubanza rumubereye, ntarenganywe kubera akekwa ko iki canke kiriya.